akowe n'umuntu aba afise agaciro. Twarabonye abagore banezerewe igihe bakobwa. Wa mugabo uri ngaho ukaba utaraka umugore, uyu munsi uze kwihana. Umugore apfanye agahinda naho usuma inyama ntavyibuha kuko hariho agateka wamwimye. Yesu nashimwe. Nongeye kubaramutsa kandi mu izina rya Yesu. Ndanezerewe muri kino gitondo. Ndashimiye Imana Data wa twese, Imana itagayana. Gira mugenzi ati Imana ntigayana. Ntarabaho niyo yarizi yuko nzogenda kumena umushike muri Tenga, kandi igihe ngendayo naho uyu muvyeyi hano yankunda narinzi ko ntaye. Kuko nari mvuye mw'ikaro muri vandirateri. Erega imihamagaro simwe. Nabo bavuga butumwa bazorunga ikidobodobo kamwe n'idoboriro kamwe n'idobodobo avuye mw'ivandirateri, hari uzogenda inzara zikavayo. Nagwanye n'abarozi, ngwana n'abadayimoni amezi 8. Hajya turubu muri kijya kibanza umusirikare bamurasiyeho, bamuteruye. Mubari bamuteruye hari umupastori aheruka gupfa yitwa Buroca, yakorera kuri Avenue du Large. Bamuteruye atumviriza mwebwe munteruye, ahanyene bandasiye, ahanyene hazoba igicaniro c'Uhoraho. Umviriza ndagiye, muri mwebwe munteruye ntimuzopfa mwese mutabonye ayo masezerano. Nawe arambwira ndandika. Icanyuma nohereza ko igituma mvuga ni noyotirama abapfakazi impfuvyi barabizi n'abatagira abana ntibarabizi, ivyo byaravivuwe. Inshuti yiwe yari mu Bubirigi, baraza baje kuraba Madame Jafet. Ashitse mw'Itenga avuga ati narabaza ibitaro byose vy'Iburaya, ndamara ibitaro vyo muri Amerika, ndamara ibitaro vyo mu Buhindi. Arambwira, ndamubaza ati none kw'Imana y'abazungu na Amerika na Canada vyananiwe, urizera ko niyo muri Tengaro kari gikora? Ati mwarimu ndavyizeye. Ati fukama tuca turasenga. Joel arihe? Haguruka. Umukobwa we yavuye mu Faransa aravuga ati ce n'est pas possible. Est-ce que wakize papa? Waramusobanuriye? Yamusobanuriye mu Gifaransa. Yicarire. Hajya rero mw'Itenga ndiho ntakiriho, hazoza abazungu bavuye Amerika, Canada, Buraya batapone ya pare. Bwira mugenzi ati sema amen. Iyo ni petit problème. Muri kino gitondo
ndahindura porogaramu sintevya si umwanya wo kwihana birebire oya twarumvise ubutumwa hariho akantu spesiyare bwa mugeza ati hariho spesiyare kuwa kane abo twari kumwe twavuganye ijambo ry'umwuhagiro turabona kuba twicaye hano hariho inkwano ikomeye y'amaraso n'amazi iyo Kristo atemera kuducungura jewe nawe ntituba turi hano raba ngene usasha raba ko gakaruvati hariho abatari bazi kwibrosa abandi piga makofi kwa Bwana. Umviriza canavuga ati iyo umuntu akowe n'umuntu aba afise agaciro. Twarabonye abagore banezerewe igihe bakobwa. Wa mugabo uri ngaho ukaba utaraka umugore uyu munsi uze kwihana, ntuzoja mu ijuru udatanze inkwano, uri gisuma. Umwana apfanye intuntu, umugore apfanye agahinda, naho usuma inyama ntavyibuha kuko hariho agateka wamwimye. Aho ni kuwa kane. Kuwa gatanu twari mu bikorwa, ku munsi wejo kuwa gatandatu ivyo twari kumwe n'abasore n'inkumi ntavyo mvuga, ariko ndavuga muri nyamwishi. Twavuganye ku ijambo, twabonye ingene Mariya Magadalena yari kararira, bamubaza ikibazo, twarabonye nabi ikibazo cananiye. Abo twari kumwe twarabonye ko Kristo arinde, ko Kristo arinde, ko Kristo arinde. Abumva ko Kristo ari grand frère mame. Dusome ijambo ry'Imana. Yobu Yobu 42 turahera ku murongo wa 10 havuga ngo Yobu agisengera abagenzi biwe Uhoraho abukura ku burushwa bwiwe, amushumbusha ibingana n'ivyo yari afise ibihetangabo kabiri. Maze abo bavukana bose baraza bashika ibiwe bose n'abari bazinanye nawe bose. Ubwa mbere basangirira nawe mu nzu yiwe, baje kumugarukirako no kumwirura kubw'ivyago byose Uhoraho yari yaramuteje. Umuntu wese amwihera ryitwa kesita n'impeta y'izahabu. Nukuri aho Yobu umugisha mu gihe c'amaheruka kuruta icambere. Aronka intama 14,000 n'ingami 6,000 n'inka zirima 2,000 n'indogoba zivyara 1,000, kandi avyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa wa mbere amwita Yemima, ubuheta amwita Kezia, uwa gatatu amwita Kereni Hapuki. Kandi mu gihugu cose nta bigeme bari bahwanije akaranga n'abakobwa ba Yobu. Nuko se abaragano hamwe n'abasaza babo. Hanyuma yaho Yobu amara imyaka 140, abona abana biwe n'abuzukuru biwe gushitsa no kubuzukuruza. Nuko Yobu apfa yisaziye ageze mu zabukuru. Yesu nashimwe. Mana kini ca gitondo nemeye ndi hano, ngwino rero kore vya bindi, ngwino abo bantu bicaye hano basubire kumenya ko hari Imana twakurikiye, Imana atari Bayali, Imana atari Dagoni, Imana atari y'abapfumu, ariko Imana yarungitse umwana wawe w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Muri kino gitondo urazi ko ntazi kuvuga, sobanura aba bantu ineza y'Imana igaragare hano kubwiza rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Muri kino gitondo ijambo ufise rivuga ngo Imana igushumbushe, Imana igushumbushe, Imana igushumbushe, Imana igushumbushe, Imana ibashumbushe, Imana ibahe iby'imitima yanyu igomba. Yobu
ngo mu gihugu cyose ciwuzi ntawe banganye ubutunzi, kandi arubaha Imana agatanga ibimazi, agatangira n'iby'abana babiwe iyo bari, kuko yavuga ngo aha abana banje bakoranye boba bakoze ibitari byo, Imana ikabahana akabatangira ibimazi. Umunsi umwe Shetani ngo ariko aragendagenda, hanyuma ahura n'Imana n'Uhoraho. Uhoraho acabaza Shetani atuvuye he? Ati mvuye mu isi, mbega wabonye umusavyi wanje Yobu ingene nyubaha, ingene yitondera, ingene tugendana? Shetani ati reka reka Mana, nuko wamuhaye. Ati nuko wamuhaye. Baganira ibihekangabo kabiri. Inyuma yaho Uhoraho abwira Shetani ati genda, ico ntaguhaye n'ubugingo, utwara ivyo ugomba byose. Inyuma yaho ngo yicaye yumva babitse, ati abana bawuzi n'amakuru, ati bari mu nzu kwa mukuru wabo, inzu yasenyutse, aturaza amakuru ingano zahiye, aturaza amakuru ingamiya bazitwaye. Akaga kaba karatanguye, gatanguye atangurwa gucura intimba, ibihuti birinjira. Narakunze Yobu, yavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzosubira mu nda y'isi ataco nzanye. Uhoraho ni wagavye kandi Uhoraho ni wagaburuje, hashimagiza Uhoraho ibihe byose. Umugore ati wantumva we, uracashima Uhoraho, ntiwoyituka ukavaho? Ngira yari yironkeye umusore. Imana idutabare, ngira yari yaronse sugar daddy. Hanyuma yo baramwitegereza, atumeze nk'umu bagore b'ibipfapfa. Umuntu amaze kugwara igihute kimwe agira uko turaba. None ubona iyo ugwara 10 ubu kiri mu rusengero. Hanyuma inshuti zose zimuvako, abagenzi nabo basigaye batatu barinanata, Birudadi na Elifazi. Ati tukakubona Yobu mu kuririmba, waririmba wasamye, kumbe wari njyajya. Ivyo nivyoshikira umuntu w'Imana atacumuye. Yobu ararondera ibyaha byose arabura, abagenzi bamugumako baramuta. Yesu nashimwe. Inyuma yaho ngo Yobu ariko arasengera bamuvuze nabi, ariko arabasabira imbabazi, agifukamye. Uhoraho acagenda kuri bamwe bavuga nabi Yobu, atumviriza, kuko mwavuze nabi umusavyi wanje, ndabaciye amande. Nanje ndagufitiye iganuki, abakuvuze ibitari byo muri kino gitondo Uhoraho abaca amande. Muri kino gitondo Uhoraho abaca amande. Inyuma yaho rero aha twasomye ngo Yobu agisengera bagenzi biwe, Uhoraho amukura ku burushwa bwiwe, amushumbusha ibingana n'ivyo yari afise, ibihetangabo kabiri. Maze abo bavukana bose baraza, bashikiwe bose n'abari bazinanye nawe, kubera ibiharage byari byabonetse na supageti, ntiboreka kuza. Raba bo muririmbana ntibaza kuko ntaco bohakura, ariko umunsi vyemeye bazocuba ngo tantune. Urashobora kubura umuntu numwe yo gushikako,
ariko ndagufitiye iganuke muri kino gitondo waragomba gushumbushe kandi ndakuraye guhoraho kuhoraho naho bagukengereye naho bakugaye sha ugiye kwiha imboga mu izina rya Yesu ugiye kwiha inyama mu izina rya Yesu. Iyo uri mu magorwa, iyo uri mu mubabaro, iyo uri mu gahinda, na so yakuvyaye na nyoko yakuvyaye araguta, ugasigarana wewe n'Imana yawe. Je nije mugabo wa mbere naratanguye kuba mu kaburi ku Nyabaranda. Umunsi umwe abantu bazinaye na madame baje kuturaba, ati umugabo yaraguhenze, ati twariko turasenga tubona imizimu. Aho twari tuvuye mu nzu yo gupanga, twinjiye mu kintu kimeze nk'ikibandahori, nta n'isima, ibitafari vyarabiko bigomba, muca mubibona. Hanyuma rero ndamubaza ati none ko bakubwiye ivyo wishuye iki? Ati nahoze. Ati uragahora mu izina rya Yesu. Inyuma yaho abo tuvukana nkababwiye ati murazoza kundaba ngo haji wawe hari imizimu. Jewe n'Imana yanje umunsi umwe sinzibagira, mva mu Kanyosha n'amaguru gushika ku Ntahangwa nje kuraba umuvyeyi, narimerewe nabi, naringwaje umugore umwaka n'amezi 8 ntagisobeka. Valentine cabona ntagisobeka. Umvirize, naravuga ati nzova muri ubu bukene gute? Sinzibagira hariho busheri muri ville twagura ibinyama byo ku mutekero vya 2000 birabi Bugarama, ucanira nibishe, wagera gukata ku munwa ugakata n'imbugita kandi biri mu gitunguru n'itomati. Naca mbwira umugore ati rundamwo ushiremwo ibishu bikagasha ntabigindwe. Ndakwipfuriza kusubira ku gifiriti mu izina rya Yesu. Umviriza, uhora gushumbushe muri kino gitondo. Ndabarahiye guhora kuhoraho, abantu niyo biyeza muri kino gitondo, hari abagomba hindurira ubuzima. Ibi ndiko ndabikubwira muri universite wize, mu mategeko ufise nivyo kwinjira, ariko nimbura umunyabwenge andika ekri, andika. Iumvirize, ndakurahiye guhora kuhoraho, hari abantu uhora agomba shumbushe. Hano ngo bazinanye nabo namushika waraguta, n'uwo mwose rimwe araguta, n'umugore mwabagabo muri hano mu gishingano, Imana ibaha amafaranga mu izina rya Yesu. Mugabo atarayo mutwara kwa maraya. Aba muri tenga ndabeshe, ugomba amafaranga bajya bose baba mu nzu zabo. Cyaremeye. Umviriza, ngo baraza bavuye hirya no hino, ngo umuntu wese amuha n'ubushimwe n'ibindi, ngo asubira kubironka incuro 2. Ndakwipfuriza muri kino gitondo ibyo wabuze uhora bigushumbusha incuro 2. Urazi kumara umwaka n'amezi 8 muri korari udasobeka, hanyuma bavuga ati muhaguruke turirimbe, abagore bakaca biyegereza amashakoshi kugira ngo ntuhave ukoramwo ngo uvyure inoti. Ufise imiryango sha, jewe nta bagenzi ba papa mpora mvugana nabo, n'aba mama simvugana nabo, narondeye abiwanje. Abagenzi ba so ntaco bazokumarira, n'abanyoko ntaco bazokumarira. Hari igihe umuntu abona ngo umuntu abaye umushinga amateka cyangwa umushikiranganje ngo ujya turavukana. Ngo muravukana. Ndakunda Imana. Yabonye abo tuvukana
botugirira nabi, iki turungikira imfura yacu grand frère ari we Kristo kugira ngo aducire inzira aho abadayimoni bugaye. Hano ngo abakobwa biwe batatu, ibihungu ntaco babivuzeko, ibihungu ntivyavuzwe muri iyi nkuru ya Yobu, ariko ngo abakobwa batatu ngo bari beza ngo kuruta abandi bose muri ico gihugu. Erega Imana iyo ivivuye bica bihinduka, iyo ivivuye barabimenya, iyo ivivuye barabimenya. Umviriza dusome muri Zaburi hanyene, naho nyene biratumberanye rimwe kuri rimwe, naho nyene ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticaye n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagazwa vy'Uhoraho, kandi ivyagazwa vyiwe nivyo ashaka umutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico akoze cose kizomuberako. Ababi ntibamera batyo, ariko baba nk'umuguruka utwarwa n'umuyaga. Nico gituma ababi batazoshobora guhagarara hehe ku munsi w'amateka, canke abanyabyaha hehe mw'ikoraniro ry'abagororotsi, kuko harahazi inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyabyaha ijana mu mahonero. Imana nidufashe. Umviriza, abagororotsi uhora harabazi, abubaha Imana uhora harabazi, abatagendera mu nama z'ababi uhora harabazi. Naho muri mu bibazo ndagufitiye iganuke muri kino gitondo, uce bugufi uhora hakugire neza. N'aya majambo y'Imana bayumvise mwese uhora haduhana umugisha. Mana data wa twese uri mw'ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye. Ijambo ryawe rivuga neza ngo nama nzindurwa no kubaburira, kugira ngo ntihagire n'umwe arimbuka, ariko muze muronke ubugingo budashira. Ijambo ryawe muri iki gitondo riravuzwe, kugomba gushumbusha abantu bawe, kandi uri Imana ishumbusha. Yobu yaririnze, umugore aravuga Yobu aririnda, abagenzi baramwagiriza Yobu aririnda, muri byose ngo Yobu ntiyashize amafuti ku Mana, ngo ashishikara kugororoka. Biraguma aragororoka, ibihutera murya aragororoka, uburibwe babwinshi aragororoka. Muri uko kugororoka kwiwe niho waje uramushumbusha, abagenzi baragaruka, ababyara baraboneka, bashikire baraboneka, abavukana baraboneka, abantu baraza, kuko ubuntu bw'Imana bwari bwabaye kuri we. None aba bantu bapfukamye bahuye n'ibihe bibashira kure yawe, bahuye n'ibihe baravuga bavuga yamuhe, bahuye n'ibihe bavuga amajambo y'ibiraguragu, bahuye n'ibihe intambara irabananira. None mbasabiye imbabazi. Pawulo yavuze ngo narwanye intambara nziza, nazigamye ibyo kwizera. None aba bantu ntibigeze baziga mu kwizera, ntibarwanye intambara nziza. Bwirukiro harira, harira. Amaraso ya Yesu nababera umwambaro. Kuva uyu munsi byabatsinze, ibyabashize kure yawe nibifutwe n'amaraso ya Yesu Kristo, baboneka imbere y'Imana bemewe nawe. Ko ni kumuririmbyi yaririmbye, guhoraho umucamanza ambonye kwa amaraso ntancira urubanza rubi, anyita umugororotsi. Aba bantu bapfukamye, aba bantu bitahuye iki gitondo, ni babagororotsi bari imbere y'Imana. Maze niwagendera abantu utagiye kwishura, umuntu wese yumva umwegereye, kuko yongeye kwambikwa isoni z'ubwambere zanyegejwe n'amaraso ya Yesu. Ndagushimiye kubyumvise kandi ukoze byose neza, mu izina rya Kristo umwami niho tubisabye, Imana ishobora byose. Amen.